abazungu bari tudanganya mbwa imigani yabo ni iterambere, iyacu ni ugufa nabi. Imigani yacu ni ugufa nabi ritararenga naho ritera ingata uguma gusuko tupare ngungwa amazi yageze kure mugabo akagira imigani y'abazungu kino risque rien. Nico gituma guma fata ama risque baguruke baje mu kwezi bace mu mazi baje baba basumare. They do not make us a nation of takers. They free us to take the risks that make this country great. And now is the time to take risk. So I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. Mu kigwa cejo naravuze gatoya kwijambo risk. Kunze kumva abantu benshi bavuga ngo fata risk, utegerezwa gufata risk kugira ngo ushike kubikomeye. Voilà. Risk ukiyumvira uti none risk ni iki? Iyo risk rero n'umunsi niyo tugomba twige, tugomba turabe indangura kintu yayo. Za turabire hamwe n'ufata risk ingena vyifatamwe. Mu gihe uhisemwo gukora ikintu gishobora kukubabaza canke ishobora kukuzanira uruhombo canke gishobora kukuzanira ingaruka mbi, gihe utabuzi neza kwico kintu ukoze gishobora kukuzanira uruhombo canke inyungu ariko ukakijamwo, ico nico bita risk. Umuntu afata risk aba ari hagati y'uruhombo n'inyungu. Udahombye urunguka, udatsinze uratsindwa. Aha risk ifata by'amafaranga, ivya business, ivy'amagara, ivyo gufata ingingo, voilà. Kana ushobora gufata ingingo atariyo, ukabura guye hasi. Cyangwa ushobora gufata ingingo ugasanga ni nziza. Rero wa mugani ngo kino risque rien nariye, wa mugani bavuga mu gifaransa, bava tuvuga ngo atagapfuye ntagakira. Byumvikana yuko wowe uri hagati y'uruhombo n'inyungu, atacu ukoze nta kiba. Muri make tino risque rien, atakintu ukoze ntushobora guhomba, atakintu ukoze ntushobora kunguka. Voilà. Uko kubahuka rero ukavuga uti jewe ndariye umutima menyo ariko sinzi ko nunguka canke sinzi yuko mpomba. Uramutse uva hasi ugakora ico kintu, ico nico bita risk. Hariho ingombi canke hariho urugo rw'umuriro, hariho n'urugo rwiza rumwe bita akajuru ko mwisi. Hari abantu rero baba bari hagati na hagati byarase ko bafata ingingo. Hamwe norongora no hava ngira urugo rubi. Akandi gatima akaza ati hamwe urongoye ugira urugo rwiza. Kubera gutinya kugira rwa rugo rubi agaca guma ngaho bikanka ko afata ingingo yo kurongora. Mugabo afashe ingingo yo gutera intambwe ati are homba homboka nzogira urugo rwiza. Voilà, akarongora afashe risk. Bibiri byose birashoboka ko ushobora kugira urugo rwiza canke rubi. Mugabo akenshi abarongoye bagira ingo nziza kandi il faut être positif, ukagira ivyizigiro uti are nzogira urugo rwiza. Rero afashe ingingo yo kuvuga ati homba homboka. Voilà, aho ibizoba byose ndavyiteguriye. Uwo bamwita a risk taker. Aba risk takers n'abantu batimba. Bamwe bavuga bati hazoba icobaye. Abandi bamwe bagira bati jewe mbona kadyo naho byosaba yuko nca mu muriro ndawucamwo. Guca mu muriro ukawunanga, bibaza ko bitababaza. Urababuka. Ukagenda uraka mugabo ukizimya. Muzobaza abantu bakoroka mu ndege kubera gutinya bararuha bakagusunura ati genda. Voilà. Nanga. Uti wapi nomeneka. Mugabo umaze gusimba ukazobona birakunze. Hariho abavunagurika mugabo hariho n'abandi babishobora, mbere abo nibo benshi. Wanze gufata risk rero ucuguma mu ndege. None ngaho mwumva uri umusota. Nk'uyu mugabo amadolari bari bayashize hejuru yiwe, ariko ingazi murabona yuko itari imeze neza, yariko agomba kuyahamvya. Byarashoboka yuko ingazi ishobora kugwa hasi akavunika canke ntakayashikira. Voilà, risk nukuvuga ngo uburi hagati na hagati. Gufata risk rero nuko gutimbuka vuga uti harabicobaye
ariko ntegerezwa gushika ku ntumbero yanje. Nibaza yuko abantu ba mbere bakoze indege iraguruka, muribaza ingorane bahuye nazo. Voilà, mwibaza yuko iyo ndege yagize accident kangahe? Aba n'abantu bita aba Wright brothers n'abahungu babiri bo muri leta ya Dayton ahari mu 1903 biyumvira gukora indege. Bahejeje kuyikora nuko batangura kuyigurura bambaye inka. Mana yanje, iyo ndege yagize accident inshuro 8 zose. Voilà, mugabo ntibahevye. Ku nshuro y'umunani, ku nshuro y'icenda murantunga indege ikiraguruka. Uno musi wogenda mu ndege wiraramiye akaguru wakubise ku kandi, ariko hari abantu babanje gufata riske, babanza barakomereka, bariko baragurura ya ndege. Voilà, turiko twiga riske. Iyo badafata riske, iyo ndege tubona ntibaba barayishitseko. Iyo ndege ugiramwo ntubuyigiramwo. Igituma rero abantu benshi batagomba gufata riske, batinya kubabara. Ni naco gituma uzosanga ari babandi nyene batigera bahinduka, no kuvuga ngo ubutunzi butaduga, bakama ari babandi nyene. Kubera iki? Banka kubabara, banka iyo miruho, banka uko gukomereka. Voilà, kino risqueriye nahiye. Utagerageje ikintu ngo ababare nta nica ronka. Murakunze kumva bavuga umugwiza tunga yitwa Jack Ma, afise societe bita Alibaba. Bo tufate yuko ari business. Voilà, kuko adandariza kuri internet. Nukuvuga ngo yateye imbere kubera internet. Igihe yagira ico ciyumviro, abagenzi biwe baramubwiye bati ntavyo uzoshobora. Mugabo umwe wenyene aramutimbisha ati Jack, bikore, niyo vyanka urasubira mu buzima busanzwe ntaco, ariko bikore. Jack Ma nta mahera yari afise, ariyumviriye gukura amahera arahabura, aca aguranya ibihumbi 200 vy'amadolari. Ariko bari bamubwiye batemuka, ibintu ntavyo ushobora. Voilà, nta na internet kwiriho. Ibice byinshi byo kwisi nta internet bifise. Murantunga ntiyatanguranye ibihumbi 200, yatanguranye ibihumbi 200 vy'amadolari. Naho nyene ivyo atije kugira ngo ashobore gukora ico gikorwa yari yihaye gukora. Agenzi n'inshuti bamaze kuntiza amahera ashika ku madolari ibihumbi 200, naciye ngira nti je ndari umutima menye, ngomba mbe nigire nk'impumyi nk'utabona ibintu. Ninahomba biribatse, ninunguka d'accord. Yarafashe iki? Yarafashe riski, yarananiwe kenshi. Voilà, ariko agumizako. Ubu Jack Ma n'umugwiza tunga mu bagwiza tunga bakomeye kwisi. Ubu giye kuri internet ukandika Alibaba, voilà, ikintu cyose kiba kigurishwa kuri Alibaba. Voilà, byaciye he? Mwumvise iyo byaciye. Abakoze indege bagatibuka, indege zikabwanjagurika bakagumizako. Jack Ma agasaba amahera abandi, agakora bikanka mugabo bakagumizako. Voilà, abo bose baruhiye kuba abantu bakomeye kwisi. Jack Ma yarerekanye yuko internet ishobora gukora ibintu bikomeye. Iyi societe ya Jack Ma ikomeye, itanga ya service kubera iki? Kubera internet. Ubu wewe kugira ngo uvyaze umusaruro internet, nawe uri kurakora iki? Uri kurafata risk iyahe? Ahantu kumuvuga ngo yaye urumva ngo baca bantwara uduhera twanje. Ego narababwiye yuko hariho abayatwara, hariho abasuma. Voilà, hariho the scammers. None wewe uri kurakora iki? Udafashe risk ushobora kuguma umeze uko nyene. Voilà, ingorane yo kudafata risk niyo risk ikomeye. Voilà, fata kwa kantu ari volume ya risk.
voilà nk'irya volume yo kw'iradiyo udugije cyane iradiyo iravuga gose umanuye ugashitsa hasi iradiyo icihora. Uko uzongana mu buzima ubutunzi uzogira mu buzima bungana na risike uzofata. Mubona mwibara risa n'urwatsi rutoto ni low, the lowest volume, no kuvuga ngo ni ku rugero rwo hasi. Mwibara risa n'umuhondo ni medium canke muri moyenne. Kwibara ritukura ni high, no kuvuga ngo ni hejuru ku rugero rwo hejuru. Imye kudafata riske uzokwigumira ngaha ku rugero rwa mbere, agashinge kazoguma hasi. Ushimye gufata riske ntoya uzoguma utambatamba ngaha muri vere. Mwiri bara ry'icatsi kibisi ntuzokira kandi ntuzopfa. Voilà. Ugiye muri medium canke muri moyen, voilà wadugije agashinge uzoba muri babandi bo hagati na hagati. Voilà. Udugije agashinge kandi uzoba muri babandi batunze. Voilà. Urugero rwa riske wafashe niko gwerekana urugero rw'ubutunzi ushobora kuronka. Rero uri hagati y'ubutunzi n'uruhombo. Wewe urashobora guhaguruka uti jewe homba homboka, mpomba ndahomba, nunguka ndunguka. Voilà, ugatera iyo ntambwe urafashe riske. Utemeye gufata iyo ntambwe naho uca ushima kwigumira huri ugumuri wa wundi nyene. Kino riske rien nahi, no kuvuga ngo udafashe riske nta nicuronka. Aba bagabo baguruye indege bagakoroka inshuro 8, iyo bagira bati iyo bakoroka rimwe bagaca bavuga bati basha ibi bintu turabihagaritse kabisa ntidusubira gushora amagara yacu. Voilà, ubu indege ntayibiriho. Wewe waratanguye igikorwa baraguhongora amajigo, nivyo urahomba, nivyo mugabo wabigize rimwe. Okay, ushobora kuba warabigize kabiri, ushobora kuba warabigize na gatatu. Voilà, none wize mwiki aho waciye uheba. Rero urugero ufata ko riske rungana n'urugero rw'ubutunzi uriko, rw'ubutunzi ufise. Ni kuvuga ngo uwabibandanije agasubira kabibandanya, agasubira kabibandanya, agasubira kabibandanya, ubu ushobora gusanga yaratunze. Wowe nawe uri ngaho kubera wabihevye. Twavuze duti uyu mwaka w'2025 ni umwaka w'ukugerageza, ni umwaka wo gufata risk, ni umwaka w'ukugerageza kenshi gashoboka kugira ngo turabe yuko natwe twokogorora. Kuko urugero rw'uko tuzofata risk ruzongana n'urugero rw'ubutunzi tuzoshikira. Ico gituma rero twavuze duti uno mwaka tugomba tugire umugwi canke team y'aba risk takers, abantu bafata risk. Ugomba uhunguruka amenyo, ugombe ukomereke, mugabo dushike kwihangiro ry'ibihumbi 2026 dufise ikintu ciyongeye ku buzima bwacu kubera internet. Reka internet tuyivyaze umusaruro. Ejo narababwiye nti hari ibintu bibiri twababwiye yuko bishoboka yuko twobivyazamwo umusaruro. Twaravuze ivy'abaraba ama video hanyuma bakabasigarana akantu. Ivyo twaravuze duti rero dutekerezwa kugira umugwi hanyuma abantu baronke inyigisho barabe ukuntu wo kwigeragereza. Iki kintu ca risk mu gitahure neza. Ibirashobora kunguka canke umwanya n'umwanya bikagwa bigatemba. Uwabishizeho ntubuzi ico yateguye nawe arashobora guhomba. Voilà, ahomvye rero namwe muca muhomba. Nico gihe rero muca mwiyakira. Iyo watahuye iki kintu ca risk rero ntugwara umutima, ntuhungabana, ntuyinga. Voilà, ugenda uzi uti aha reka ibi bintu ndabijemwo nzi ibishobora kuba. Ibintu byose rero harimo risk.
utungutse urahomba. None woca ureka gukora ngo nuko washize mu mutwe yuko ubwirizwa guhomba? Oya, ivyo ni vya vyiyumviro vy'ubucafu bwa washize mu mutwe. Ni wiyumvira gukora, kora. Wishire mu mutwe yuko uzoronka inyungu, bishitse ugahomba wiyakire, nuko bimeze. Ubu rero tugomba tugire the next generation of risk takers. Tugomba tugire urunganwe rw'abafata risk. Voilà, abantu bavuga bati uko bimeze kose, voilà, jewe ngomba nange ndazi neza yuko nsimbira kure, bishitse naho gakoroka ntibuke nta kundi. Voilà, mugabo ntegerezwa gufata risk. Andi majambo, ntushobora gufata risk utinya. Ubwoba ni intambamyi ikomeye y'iterambere. Imana nibahezagire, nizere yuko mwatahuye. Reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Aho rero mu ishure ry'abarundi bose kuri WhatsApp niho tuza kubabwirira ibikwirikira kugira ngo tubashire mu migwi y'aba risk takers. Voilà, kubw'umwaka w'2025. Dutegerezwa kuraba duti mbega ubutunzi bwifashe gute, niyo twaheze umwaka ubutunzi buzoba bwifashe gute. Voilà, kugira ngo tugire evaluation, turabe yuko twateye imbere canke twahomvye. Nuko gira amahoro. Dutegerezwa natwe gufata riske yuhugurura indege. Voilà, yuhugurura ibigenda juru neza cyane. Aha rero nuko bigiye kugenda.